Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabashimiye kandi ndabaramukije, ndabipfuriza amahoro, ibikorwa vyiza n'umutekano aho muherereye hose. Abashobora kumva ururimi ndiko ndavuga muri mu mihingo itandukanye, muri gihugu c'u Burundi eka no mu bihugu bitandukanye, ndabaramukije kandi ndabipfuriza amahoro, nongera ndabaha n'akaze muri iki kiganiro. Uno munsi nipfuje yuko tugaruka ku kibazo abanyamahanga b'abarundi bariko baragira mu bihugu vyo muri Afrika yo hepfo eka no mu bihugu vyo mu karere. Ni naryo hangiro TV Mozi Sonyu yihaye mu kiganiro cayo ca Africa Nova, aho tuvuga ku mibereho n'ubuzima bw'abarundi babaye mu bihugu vyo muri Afrika. Abarundi bari mu mihingo itandukanye. Hariho abarundi bari ku migabane ya Amerika, hariho abarundi bari ku migabane ya Aziya, muri Europe n'ahandi. Ariko mu kiganiro cacu Africa Nova twibanda cyane ku barundi ugwaruka ruri mu bihugu vyo muri Afrika. Muri iyi minsi hariko haravugwa mu bihugu bitandukanye imyiyerekano ihagaze ku kwiyamiriza abanyamahanga. Muri abo banyamahanga haza kwisangamwo abarundi bagizwe no gwaruka. Naco gituma niyumviye ko twogaruka kuri ico kibazo kiriko kirashikira abarundi. Duhereye muri Afrika y'Epfo hari imyiyerekano isa n'iyifise inguvu nyinshi cyane, bikagaragara yuko umengo na leta ibifisemwo ukuboko, aho bagira bati abanyamahanga nibasubire iwabo baje kudutwara ubuzi. Ugiye mu gihugu ca Angola ni igihugu naco nyene kigwiriyemwo abanyamahanga benshi b'abanyafrika, na cane bo bagaruka ku aba muri Kongo. Abanyekongo benshi bariho muri Angola bafise ubuzima butari nkuko abarundi bari muri Zambia, muri Malawi n'ahandi. Muri Kongo naho, muri Angola hari urugero rwinshi rw'abakongomani bari muri ico gihugu. Naho nyene hari amamuvuma menshi yiyamiriza asa na yerekana yuko adashaka abanyamahanga muri ico gihugu. Bo mbere baragaruka bakavuga ati twebwe ntitwiyamiriza abanyamahanga, ahubwo twiyamiriza abanyamahanga badafise ivyangombwa. Ubwa kabiri, abanyamahanga baje gukora ubuzi na twebwe twahora dukora, no kuvuga muri bwa buzi buto nibwo tugenda kugwanira. Ivyo navyo nivyo biriko birasa n'ibiriko biraba muri Afrika y'Epfo, kuko tuvuze Afrika y'Epfo ni igihugu kirimwo abanyamahanga benshi. Harimwo abashinwa, harimwo abahindi, harimwo abarusiya, harimwo abanyamerika, ni benshi cyane. Mugabo abariko barasa n'abagaruka ko cyane n'abanyamahanga b'abanyafrika. Abo nabo bagizwe n'abanyamahanga bakora ubuzi buciriritse, bataje muri ico gihugu bazanye imitahe, baza gukora ubuzi butandukanye ariko bw'abanyagihugu. None jewe ndagaruka ku barundi. Ni gute abarundi twisanze muri ivyo bibazo? Ni gute abarundi twisanze muri ivyo bibazo vyoko aho tugiye hose tuba abantu umengo turiyamirizwa? Kuko ndabivuze muri aya majambo nuko muri Afrika y'Epfo haba ku bantu babayeyo bahazi, n'abandi babikurikiranira hanze y'igihugu ca Afrika y'Epfo, hama habaye ivyo bibazo by'abanyamahanga bankwa, xenophobia, aho abanyagihugu biga kandi bakavuga ati aba bantu nibasubira iwabo baje kudutwara ubuzi, bagakubita abantu, bakica abantu, bikagira umwanya bimara bigahagarara. Na cyane mu myaka iheze byarahagarara bivanye nuko ibindi bihugu navyo by'amahanga byavuga ati mwebwe muriko murirukana abanyafrika bene wanyu bari mu gihugu canyu, mukibagira yuko natwe tubafitiye abandi Afrika y'Epfo bari muri ibi bihugu vyacu. Kuko nimba umurundi ari muri Afrika y'Epfo, hari ubundi munyafrika y'Epfo ari mu Burundi. Hari abanyafrika y'Epfo baje mu Burundi kurondera nabo nyene mu gihugu cy'u Burundi.
itandukaniro ni irihe? Umunyafrika y'Epfo avuye muri Afrika y'Epfo aje mu Burundi aza kudandaza ikaranga, aza kudandaza amasashi, aza kudandaza akaduka ko muri quartier, aza gukora akazi k'ubusiti. Aho niho hari akabazo. Umurundi agiye muri Afrika y'Epfo agenda gukora iki? Ni umushoramari agiye gukora akazi k'ubusiti, agiye kudandaza urudandazwa rushiriritse rwo muri quartier. Aho niho jewe nagomba ngaruke mvuga nti ni gute abarundi twisanze muri ivyo bibazo, aho usanga mu bihugu tugiyemwo, mu bihugu na cyane byo muri Afrika niho hagwiriyemwo abarundi benshi cyane. Kuko tuvuze nk'akarorero mu gihugu ca Malawi abarundi bariyo ni benshi cyane, tugiye Zambia abarundi bariyo ni benshi cyane. Mbe muri Zambia, muri Malawi, muri Mozambique, muri Zimbabwe abarundi bakora iki? N'ubuhebuzi bakora abarundi butuma aho hantu baguma bahaza, batuma ko n'abandi bakaza? Ni kubera iki ivyo bintu bimaze ikiringo kinini cyane? Kuko muri Afrika y'Epfo ivyo bibazo vyamabiba bikaza bigahera, bikarengana hagaca imyaka 2, imyaka 3 bikongera bikagaruka. Bisigura yuko naho biba nta nyishu iraba. Numvirije umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo yavuze ko akeneye kuvugana n'abandi ba president bo mu bindi bihugu vyo muri Afrika, bavugane ku nyishu ijanye n'ivyo bibazo bama bagira, aho Afrika y'Epfo yama yinjiramwe abantu benshi wanashima badafise ibyangombwa, mugabo bakisanga bariko bagwana n'abene igihugu, bamwe bavuga ati ni musubiri wanyu, ubuzima haradutwaye mwagize nuko. Ariko imyaka bimaze ni myinshi cyane. None wewe uri kuranyumviriza canke wewe ufise ico ushobora gukora nk'umutegetsi canke umuntu afise ijambo mu gihugu cy'u Burundi, niyihe ntererano woshobora guterera kugira ngo abarundi bari mu mahanga na cyane mu bihugu vyo muri Afrika nabo nyene bagire agaciro nk'abandi banyamahanga bavuye mu yindi migabane y'isi? Byogenda gute ngo umurundi agende mu gihugu c'amahanga, mugabo agende nk'umuntu agiye guserukira igihugu? Guserukira igihugu nshaka kuvuga niki? Ni hahandi umunyamahanga, umurundi azoba mu gihugu c'amahanga, bamufashe canke polisi mufashe akerekana ivyangombwa bikwiye, akerekana uburenganzira bumwemerera kuba aho hantu no gukorera aho hantu. N'iryari ivyo bizoshika? Habuze iki kugira ivyo bishike? Ico nico kibazo nibaza yuko twoza turaganirako, tuza turahanahana ivyiyumviro kugira ngo ibi bibazo abarundi bagira muri bihugu vyo muri Afrika yo hepfo navyo bihagarare. Kuko si twebwe banyamahanga tubaye mu bihugu bitandukanye, hari abanyamahanga benshi, ariko biragoye ukuntu wosanga umurundi agenda mu Burusiya ngo abeho ari umusampapi. Biragoye ukuntu umurundi wo musanga muri mu Bufaransa yahashitse atabyangombwa afise. Ni naho bashikayo benshi wanashima ni ibintu umengo benshi ntibabizi, ariko benshi bagenda muri Europe nabo baraheza bakagaruka bagenda n'ivyangombwa byinshi, mugabo bagaca bidekarara ko ari impunzi, nabo bahunze igihugu kugira ngo baronke ama avantage ya nariyanye. No kuvuga nabone baza kugira urugero, nuko ho bitaragira ku rugero baba benshi cyane canke igihugu kinanirwa kuba controller, nabone baza kugera ku rugero kuko hari ibihugu byinshi byanka abo banyamahanga. Mu bihugu vya Italy baravuga immigration illégale, aho usanga bamwe babiruka ko abanyafrika bavuye muri Maroc binjira muri
muri Espagne hehe bakabiruka kugira ngo babatuze kuko babaje atabyangombwa bafise. Mugabo nk'ibihugu biri kure cyane nko mu Burundi biragoye ukuntu washika mu Bufaransa atabyangombwa ufise ata visa ufise, ariko biroroshe cyane ukuntu ushobora kwisanga muri Afrika y'Epfo cyangwa ukisanga muri Mozambique atavyangombwa ufise kandi ukahaba umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5. Ariko nivyo bibazo twamaduca tugira igihe cyose, aho usanga tuba atagaciro dufise, umwanya n'umwanya uguma wishura bazonyirukana, umwanya n'umwanya bazotwirukana, ugaje usanga ubayeho utari gukora utuje utekanye. None abarundi ni gute ibyo bibazo bo bivamo? Mu rukurikirane rw'ibiganiro tuzokama dushikira kuri TV Mpuzu Sonyo mu kiganiro cha Africa Nova, tuzokwitaho twibandeho kuri ibyo bibazo abarundi bahura navyo mu bihugu byo muri Afrika, kandi twibande hanini ku nyishu, ku ntererano twoshobora guterera ugwaruka, eka kandi twongere duhamagarire n'abategetsi bafise ico bashobora gukora, kuko ibi bihugu birafise ama ambassade, birafise ama consulat, aho abo bategetsi nabo nyene bamenye biriko biraba, mugabo nta nyishu igaragara iraboneka ishobora gutorerwa ivyo bibazo. Ndabashimiye cyane kuba muri kumara dukurikirana, ndabahaye ikaze mu bindi biganiro tuzokwama tubashigira kuri TV Mpuzu Sonyo. Mugiraho muba mwubahwe, abarundi bari mu mahanga mugira umutuzo kandi abifurije amahoro n'umutekano aho muhereye hose. Ciao ciao, mugireho muba mwubahwe.